kubera yuko akenshi ari twebwe tuba twavyitwayemwo canke tuba twavyisanzemwo, ibitubayeko rimwe na rimwe bikadutera agahinda n'umubabaro no kwicuza. Ariko abahanga bavuga yuko 80% y'ibintu bitubaho mu buzima arivyo tuba twagizemwo uruhara, ariko 20% ni vya bindi ubona biza bikugwako utazi aho bivuye. Ariko ibi 80% biratuma abantu benshi twisanga turiko turicuza buri munsi mu buzima bwacu, tukagendana intuntu n'agahinda kubera amahitamo twakoze canke uruhara twabigizemwo kugira ngo tubabare. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurabira hamwe mu bintu 6 ukora canke mu bintu 6 ukora utazi bituma uzokwisanga mu mubabaro n'agahinda. Ikaze kuri GFRG, nimba uri mushasha kw'icano canke aha hantu kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi, canke nimba uhora uraba ibiganiro raba neza ko wakoze subscribe kugira ngo ntucikwe n'ikiganiro gica hano hantu. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, ikaze. Ikintu ca mbere gishobora kugutera umubabaro n'agahinda utabizi, ntuzigere na rimwe wihakana abantu ufitaniye isano canke abantu muzinanye, bamwe bari hafi yawe, ndavuga abagenzi, abo muvukana, mama, papa, hahandi ushobora kuba uri mu bantu canke ufise inshuti zawe kubera yuko petetre musa muhuje imico, hama bakakubaza bati uriya ninde, ari nka mutoya wawe ukacuvuga ngo murya n'umwana wo muri famiye, hama bakubaza ati uriya ninde, ari papa na mama, ukavuga ngo urya n'umugore ngo akora ngo iwacu. Ibi bintu bizokugirako ingaruka mu buzima. Hariho nabo rimwe na rimwe bishika bakihakana, bakavuga ati wapi je uriya muntu ntawe nzi, bivanye n'ukuntu agaragara mu maso y'abantu, bati kumbe ndamwemeye wahava bantwenga bavangira iki. Ibi bizotuma mu minsi canke umunsi umwe uzogira agahinda n'umubabaro, niwagwa nko mu ngorane ugasanga babandi wihakana nibo bariko baragufasha, nibo bakubereye b'agaciro, uzokwicara wibuka amajambo wavuze usange uriko urababara. Rero ico noguhanura nuko nimba ufise umugenzi agutwenga canke yogufata ukundi kubera umweretse inshuti zawe za hafi, ahubwo uwo niwo gukura mu buzima bwawe kugira ngo utazisanga uriko urababara kandi ariwe wibabaje mu guhitamwo canke mu gufata ingingo yo kuvuga ibintu bitabereye ku buzima bwawe. Ikintu ca kabiri kizotuma ubabara kandi ariwe wagihisemo canke ariwe wagikoze, ntuzigere na rimwe utanga isezerano wihuse, hahandi ata muntu n'umwe wabigusavye ugahita uhaguruka uvuga ngo jewe ngo niyemeje ibi n'ibi ngo nzokora uku canke bizogenda uku. Ibi bizokubabaza niyo utabishitsa canke niyo utashitsa iryo sezerano, usange uriko urababara wowe kubwawe. Akarorero nk'ubu ushobora kuba uri mu rubanza, hahandi usanga muri mu nama ya komite, ugahita uhaguruka ukavuga ngo jewe ngo imodoka y'abageni ngo ni jewe. Mw'iki gihe niyo utabishitsa canke niyo bitakunda, uzosanga rimwe na rimwe mbere abantu biyemeza ivyo bintu ntibikunde, no mw'urwo rubanza ntibaza kubera yuko baba bariko baricuza bababaye, asigara yibaza ati kubera iki navyemeye, kubera iki nabivuze. Rero ntuzofate ingingo canke ntuzokwiyemeze ibintu wihuse. Ibi bizotuma ubabara, usange ni wowe uriko urababara kurusha nabo wabibwiye. Ikintu ca gatatu uzokora ugasanga uriko uribabaza canke uriko witera intuntu n'agahinda mu buzima bwawe, ntuze wanke gutanga ubufasha kandi ubishoboye kandi ubona yuko uwo muntu yarakeneye ubufasha bwawe. Kwa kundi uca ku muntu ufise amafaranga canke ugacaho ufise ibyo gufungura canke n'ibindi, ukabona neza yuko yarakeneye ubwo bufasha. Akenshi iyo ushitse muhira canke iyo ushitse ahantu wicaye ugatangura kwiyumvira, hari igihe usanga wibutse wa muntu wacako ugatanga kuvuga ati iyo ndamufasha, ugasanga urababaye, ugasanga bigenze uko. Rimwe na rimwe ari nk'ibintu byo gufungura ugasanga urahaze, ushatse kubisesa canke kubimena, hanyuma ukaca wibuka wa muntu wacako bifise wari kumuha ko nadukeye, ugatangura kwiyumvira uyabayeho gute, bimeze gute. Rimwe na rimwe rero ahantu biba bibabaje nk'iyo uwo muntu umuzi ukumva ngo yagize ingorane kubera atafungiye, kubera usigara wowe nyine wicuza ubabaye mu mutima wawe kubera amahitamo wagize. Rero nimba ushoboye gufasha, uzofashe ku muntu abona abikeneye kandi ku bintu ubona bikenewe, kuko nutabikora
ubwo bufasha barabugusavye ari niwe uzosigara ubabara wicuza. Ikintu ca kane uzokora ugasanga ni wewe ubwawe uriko urababara, ntuzigere na rimwe uvuga nabi canke utandukana n'umuntu, umuvyeyi wawe, abo muvukana canke abantu bawe ba hafi y'abagenzi. Ntuzobabwire nabi naho mwoba mugiye gutandukana, ku vyiza canke ku bibi. Ntawuzi ivyejo canke ntawuzi ubuzima ingene bumeze. Ushobora gutandukana nawe uwo munsi nyene ugasanga birarangiye. Akenshi twama twiyumvisha yuko abacu batopfa vyihuse canke bitunguranye, ariko hari igihe bishika bikaba, kuko nabo n'abantu canke twebwe ubwacu tugapfa bitunguranye tutabizi. Sinzi kurabona akenshi iyo umuntu yapfuye hari abantu baba bidoga bavuga ngo shango nuko agiye ibintu bitabihirije, ngo nuko agiye ngo tutavuganye neza. Rimwe na rimwe hari n'igihe abantu batabivuga kugira ngo yerekane yuko atacabaye, ariko mu mutima wiwe aba afise akantu. Iyo umuntu mwatandukanye mushwanye canke mutukanye hanyuma agapfa, rimwe na rimwe ni wowe bigirako ingaruka, ukavuga ati iyo bigenda uku, iyo nza kumubona tukavugana kwanza tukagenda tubihejeje. Rero niwakora ibi bintu mu gutandukana n'umuntu mukagenda mushwanye mutukanye mubwiranye nabi, ntawuzi ivyejo ingene bimeze. Ahubwo ikihari naho mwoba mushwanye gerageza umwegere, mubivugane, muvugane ukuri, mubiheze, hanyuma umwe wese afate inzira yiwe agende. Mugabo harabayeho kumvikana, apana kwa kundi mutukana ugahita wivumbura ngo je ndagiye, je bimeze uku. Oya, ibi bizokugiraho ingaruka usange niwe uriko urababara. Ikintu ca gatanu uzokora ugasanga ni wewe ubwawe uriko uribabaza, ntuzirukire canke ntuzibutire gufata ingingo y'ikintu caba ciza canke kibi. Ingingo zose uzofata mu buzima bwawe uzobanze ubihe umwanya, uvyiyumvireko imbere yo gufata ingingo. Rimwe na rimwe uzobona hari igihe usanga umukozi ashwanye n'umubosi canke akantu badahurijeko, ugahita wivumbura ugaca ugenda. Rimwe na rimwe iyo ngingo iyo ushitse muhira canke iyo ubukene bugufashe uricuza ukavuga ati iyo fuma basi nicara nkamwumviza canke tukaganira tukabeza tukarondera iyindi nyishu. Rero ntuzigere na rimwe ukora iki kintu. Ikintu ca gatandatu arico ca nyuma uzokora kigatuma ubabara canke kizotuma wicuza, ntuzareke kwikunda. Aha ndavuga kwikunda, simvuga vya bindi vyo kuba nyamwigendako canke vya bindi vyo gukora ico arico cose mu kwiba abantu canke mu guhemukira abantu kugira wewe ubeho neza. Oya, ndavuga kwiha agaciro mu buzima bwawe. Hari igihe umuntu yiyanka buri munsi akagendera ku bintu abantu bamubwiye, maze rimwe ugasanga hari ahantu hari amahirwe ariko yanse kugerageza kuby'ibintu abantu bamubwiye. Ugasanga hari ibintu yanse gukora kubera abantu bamubwiye ibi n'ibi canke bamuciye intege. Ku rundi ruhande ukabona haje uwundi muntu araje aragerageje vya bintu bimwe wanse gukora, ukabona we biriko biracamwo, biriko biragenda neza. Ibi rero iyo wicaye ukibuka ko nawe wari ufise aya mahirwe ariko ukaba utayakoresheje uko vyari bikwiye, uzosanga uriko urababara wicuza ku vyabaye. Rero nico gituma ndaguhanura mvuga ngo wikunde, umenye agaciro kawe, umenye ico uriko urarondera canke ico ushaka, ariko ubikore utagombye kononera abandi, kuko aha ntazoba ari kwikunda, azoba ari guhemukira abandi. Ariko wikunde, wimenye, hanyuma uzobaho uticuza. Ngibi ibintu bitandatu uzokora ugasanga ni wewe wenyene uri kuribabaza, ni wewe wenyene uri urihemukira mu buzima bwawe. Mwakoze kumviriza iki kiganiro, nongere shimire abakora subscribe buri munsi, nkaba nsaba n'abandi ko mwokora subscribe kugira ngo mubandanye mudufasha mu kudutera intege. Jewe wumva ni Roy Drift kuri GFLG. Murakoze.